mugire mukurikirane radio Cirimoso isoko ry'ukuri. Turasubiye kubaha ikaze nshuti bakunzi ba radio Cirimoso. Mu kiganiro giheruka twarabashikirije ukungene bene gukwiragiza inyigisho zo guhonya abatutsi bifashisha guhangana kw'intwaro zo mu bihugu vya rutura, ibigendera ku ntwaro y'umwidegemvyo hamwe n'ivyagendera ku mugambwe umwe. Nuno munsi turaja kubigarukako gatoya mu ntumbero yo gusambura ibinyoma severe yarayisubiye kugerageza kubakira ko muri wa mugambi wayo wo kweza bagomvye guhonya abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 972. Ikiganiro c'uno munsi tugitangurire ku ijambo ry'intangamarara dushikirizwa n'ishirahamwe Ase Genocide igisata co muri Canada. Mu ndwi iheze uwo mugwi witwa ko ari uwo kuvuga ukuri no kumwanisha abarundi naho shwi waratunganije inyigisho ziri muri uro rukurikirano. Kwigenekezo ya 2026 ndamukiza ikiganiro caremeshejwe na komiseri wa Severe yitwa Aloyizi Batungwa nayo yagerageje kwigisha ko abicanyi baturuka muri Kongo baje gufasha abagwanashaka ba ubu mu gikorwa kigayitse cyo kumara abatutsi mu 72 ngo barabacangero bararitswe na leta ya Micombero. Nyene gushikiriza ico kinyoma yarubahutse arenga ku bintu bizwi na bose nka hose, navyo akaba ari uko abo bayoboke ba Pierre Murere yahoze ari umushikiranganje w'indero muri leta yarirongowe na Patrice Lumumba barabagwanya leta ya Mobutu. Igikuru ca mbere mwomenya nuko imbere y'irya tariki ya 29 ndamukiza 2022 abicanyi ba ubu bari bararonkejwe imfashanyo y'imyimenyerezo na Tanzania. Ico gihugu naco kandi kikaba cari gifise mu nteguro yaco amahera yava mu bihugu vya gikomunista cane cane Ubushinwa bwari bucuditse bimwe biboneka n'intwaro ya Nyerere. Ayo mahera akaba rero yarayo gushigikira imihari yavuga ko ihabuza ibihugu vyayo yagwanira muri ako gace ka Afrika. Nyinshi nayo muri iyo nka ANC, Frelimo, SWAPO n'iyindi ikaba yari y'ukuri, ariko hakaba hari n'abavuna muheto nka ubu bayitiriye. Ica kabiri mwomenya nuko abo bagwanyi b'abanyekongo bayoboka Murere bari mu baronke izo mfashanyo zatangwa n'ibihugu birongowe n'intwaro za gikomunista. Kimwe muri ivyo bihugu kikaba Cuba, aho umwe mu bategetsi bacu bakomeye cyane Ernesto Che Guevara yari cegera ca Perezida Fidel Castro yamaze igihe kuva muri ndamukiza mu 1965 acumbitse mu buseruko bwa Kongo. Akaba yari yazananye n'abasirikare bashikijana baje gufasha abo bayoboke ba Murere kugwanya leta ya Mobutu, bafata ko ari igikoresho c'abanyamerika. Yamaze amezi ndwi yose imbere yuko asubira iwabo aciye muri Tanzania, ari naho yari yinjiriye. Ibi tukabisanga mu gitabo yasize yanditse kigahava gihindurwa mu Gifaransa mu mwaka w'2000 kikaba ciswe ngo Passage de la guerre révolutionnaire no Congo. Ica gatatu ari naco gikuru gisumba vyose nuko leta ya Michel Micombero yari irongoye Burundi ico gihe yari ifitaniye ubucuti bukomeye n'iya Congo. Bikumvikana neza rero ko atagufatanya na kumwe kwari gushoboka hagati y'u Burundi n'abasi b'umukunzi wabo w'ico gihe abaye Congo irongowe na Mobutu Sese Seko. Ubwo bucuti bwari hagati ya leta ya Michel Micombero n'ubutegetsi bwari muri Congo yitwa Zaire ico gihe bwatumye bafashanya gusambura umugwi wa ba Murere muri ico gihugu, nk'uko bisigurwa na Lazaro Ntawurishira yari umushikiranganje w'imigenderanire w'u Burundi n'ayandi makungu ico gihe. Je le dis, monsieur le président, je voulais vous informer que je pars pour un certain temps préparer mon doctorat. Nabwiye perezida nshaka kubasezera kuko ngiye kumara iminsi ndi kubandanya amashuri ya doktora mu Bubiligi. Nari ngiye Liège. Acambwira ati jewe nyene nzoza kukwisezerera ejo. Bukeye ntiyaje, ariko bukeye kabiri yaciye andungikira intumwiza kumbwira ko umukuru w'igihugu ansabye ko nokwemera kuba umushikiranganje w'imigenderanire kugira ndahagarukana urutonde, kandi aho mwomenya ko urutonde rwari ruhabuze. Kandi mu myaka 2 gusa nari nashize ibintu ku murongo. Hariho nko kuba Burundi bugomba kugiranira imigenderanire myiza n'ibihugu bibanyi harimo na Kongo, ico gihe ncari bwitwe Zaire, kandi tukavuga ivyo tunashikiye abagwanyi ba Murere. Kandi umwanya nahamaze nararanduranye n'imizi ba Murere. Abantu ntibamenye uko vyagenze. Ariko ni kubera ubugenzi nari nagiraniye n'ibihugu vyafasha ba Murere.
niyo batumye ndonka integuro zose z'urugamba rwabo, amazina yose y'abatwara ba Murere be naho bari. Perezida Micombero avyemeye, twaciye duha urwo rutonde Perezida Mobutu. Ico gihe twarijijanije imitima bikomeye, twaribajije tuti ubu Mobutu ko afise amazina y'indongozi zose za Murere naho ziri, mbega ntazohava aca bica? Turabona ko atankeka azobica. Hanyuma tugira amahitamwo hagati y'umubano mwiza na Kongo be n'ubuzima bw'abo bantu. Twaciye duhitamwo umubano mwiza hagati y'ibihugu. Les actes probables que le président Mobutu va poser, qu'est-ce que nous allons choisir? Nous avons choisi les bons rapports entre les deux États. Icatangaje abantu benshi ni kubona bitigeze bivugwa muri ico kiganiro ca Severe. Umwanya umwe womengo birasiguritse kubera ikirari ishinga Severe ari kurondera gufundikanya ivyifundikanya kugira ngo yeza abicanyi bo muri ubu ibicishije mu kwagiriza abatari bo. Ukuri, ubutungane niyo nzira y'amahoro. Uko gucurika ukuri bikorwa n'umugwi Severe ngo nta kindi bivyara atari uko nuwo bagifitiye icizere ico citwa Severe aca yikura kwa amaboko. Bivugwa na Liliane Nindereye arongoye yase genocide igisata co muri Swede. Nakamaramaza kubona ico kiganiro ca Severe cashikirijwe n'uwitwa ko umushakashatsi wo ku rwego rwa doctorat aje anafise urupapuro rw'umutsindo rwa licence muri histoire. Kubera ivyo harabibajije ko harabizi batungwa nayo ari muri bamwe bitwa les intellectuels faussaires, nukuvuga bacurika ukuri bakuzi canke yoba yabiritse abibona. Hari nabibajije ko ari hageza ko kuba ari umushakashatsi ari kwizina gusa, ko yabirondeye kugira ngo umurwi wo gufovya ukuri wa Severe uronke ico wishimikiza. Narirya ingendo yo kwitwaza impapuro z'umutsindo za magendu bisigaye umengo vyacitse umugenzo. Radio Cirimoso ibonera akaryo ko kuvunira akagohe abikika mukiza kubera ko hari intwari idatinya kubesha bagaca nabo babesha nkayo. Akarorero dutanga kakabara ku wundi muri ico kiganiro nyene catunganywa na Severe mu ndwi iheze, aho yitwa ko ari karuhariwe mu vyigwa vya anthropologie, asigura ngo ikimenyetso ntabanduka c'ubwo bwicanyi bwa 72 ariho nyabwoko ry'abahutu ngo nukubona hakoreshejwe uburyo n'inzego vya leta. Aha twokwibukanya ariko ko nk'uko amasezerano mpuzamakungu yo gukinga no guhasha icaha c'ihonyabwoko abivuga mu ngingo yayo ya 2, icaha c'ihonyabwoko kivugwa iyo ku mvo zo guhonya igice canke umugwi wose w'abasangiye ubwenegihugu, ubwoko, idini canke ibara ry'urukoba, hari n'imiburiburi kimwe muri ibi bimenyetso bikurikira. Ubwa mbere ukwica abagize umugwi, ubwa kabiri ugusinzikaza ku mubiri canke ku mutima w'abagize umugwi, ubugira gatatu ugushira n'ibigirankana abagize umugwi mu buzima butuma baranduka bose canke igice cabo, ubugira kane ugufata ingingo zigamije gutuma abagize umugwi kanaka batavyara, ubwa gatanu gusahura abana bagize umugwi ukabajana mu wundi. Ibi ntitubishikirije kugira ngo tweze canke dukingire ikibaba bamwe, baba abategetsi canke abasirikare b'ico gihe bohava bagira ivyaha kanaka igihe ubwo bwicanyi bwo 72 buzotohozwa n'umugwi mpuzamakungu ataho wegamiye. Tubikora ahubwo kugira ngo twamirire kure ingendo tumaze kugenzura iranga abakomoka bakanavugira abo bicanyi bamuka muri ubu, uhereye kuri CNDD FDD bagomba kwiyeza ku caha c'ihonyabwoko bishimikije ko batari ku butegetsi. Tukabagira tuti iyo bumwe bwari kindi. Tukiri ku mfashanyo mvamakungu abo bicanyi bahurikiye mu muhari ubu baronse, iruhande y'iyo muhejeje kumva twokongerako kandi imfashanyo bahawe n'igihugu ca Tanzania. Ico gihugu nico cakoresheje imyimenyerezo gihindaro kandi congera kirahemba abo bicanyi. Aha ntitwokwibagira n'igihugu c'u Rwanda cari kirongowe na Gregoire Kayibanda yaranzwe no kwica no gutoteza abatutsi ku mugaragaro. Ivyo vyemezwa n'umwe mu bategetsi b'ico gihe Artemus Mbananiye, ico gihe yarasanzwe ari umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Itariki 29 Uburundi bwaratewe buterwa n'abantu bari bavuye muri Tanzania, buterwa n'abari bavuye i Kongo abo bise Mureriste, buterwa mbere n'abanyarwanda bari baje. Ndakumenyeshe yuko amahoro amaze kuza hari abanyarwanda 300 bari bahungiye muri ambasade y'u Rwanda. Hanyuma leta y'u Burundi imaze kuba
itariki 14 ukwezi kw'indwi umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1972 irongowe na Nyamoya Albert. Muri ico gihe baciye baja bavugana na leta y'u Rwanda ico bo bakoza, baravuga bati turemeye yuko tubarungitse, kandi ivyo byarabaye. Ivyo bamaze kuraba muri za archive nukuri barashobora kwibona neza. Ivyo Artemos Mbananiye akaba yabishikije mu kiganiro yahaye BBC mu mwaka wa 2008. Nkuko muvyumviye abo bicanyi bagomvye guhonya abatutsi mu 1972 bari biteguye, bararose imfashanyo zivuye mbere no mu bihugu bitandukanye, ndetse n'ibifise intwaro zinyuranye na bimwe by'abakomunista twababwira ko byabafashije. Abo bicanyi ba ubu barondeye kandi bararonka imfashanyo mu biro byo kugendereza no gusuma amakuru vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika CIA. Aho umuntu yovuga ariko ko habaye kubeshanya, bimwe bavuga mu Kirundi bwenge na guhenze kibuye na guteye. Muti gute? Iyo mfashanyo yabaye iyo gukwiragiza impapuro zo kwigisha imigambi n'imigabo yabo bicanyi. Aho umuntu yohava yibaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zari zifite umugambi wo kumara abatutsi, ariko siko vyari bimeze. Nkuko abarundi bayamaze bati ubutemugu bamutiza umuhoro, n'ibiro byo kugendereza amakuru niko vyabigenjeje. Kubera byo vyari vyironkeye akaryo ko gucafuza umwansi wavyo, Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete zari zigizwe hanini n'igihugu c'Uburusiya c'uno munsi. Aho umuntu yo kwibaza uko vyagenze mu gufasha mu kwiragizwa ry'inzandiko z'abicanyi ba ubu. Ivyo biro vyaciye bigira ubwenge, vyandika ku mpapuro ziri ku kimangu ca Association Internationale de la Jeunesse Socialiste. Iyo nayo ikaba yari izwi ko ihabwa uburyo n'umugambwe w'abakomunista wari urongowe na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete. Uwo mukenyuro uri bubewo kuko ntibwakeye kabiri aho ibiro vy'igendereza vy'u Burundi bifatiye izo nzandiko ziturira, bigasanga biriko ico kidodo. Leta y'u Burundi yaciye isaba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviete kuwa ziserukira yarasanzwe ari mu karuhuko iwabo yoca agumayo ntagaruke. Mwomenya ko mu migenderanire hagati y'ibihugu iyi ari intambwe ihambaye mu kwerekana ko igihugu kanaka kitanejejwe na mba n'ibikorwa n'ico gihugu uwo muntu aba yaserukira. Ibi tubisanga mu gitabo citwa In Search of Enemies ku mpapuro za 80 gushika kwa 82, kikaba canditswe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1978 n'umwanditsi yitwa John Stockwell, yahoze akora mu biro byo kugendereza no gusuma amakuru vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yarageze ku ipete rya colonel igihe abo bicanyi bariko bategura kumara abatutsi bahabwa imfashanyo n'ivyo biro yakorera. Aha akaba naho hagarukiye ikiganiro ca Radio Cilimoso cuno munsi, tukaba tubikebanuye tubifuriza kuroranirwa mu Burundi buziriho nyabwoko. Iyi mwariko murumviriza ni Radio Cilimoso.